Sedicom, ikigo cha Diyoseze Nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse bakunzi b'ikigo cha Diyoseze Nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru. Ndabahe n'ikaze muri ano makuru kuva ku genekerezo rya 25 Munyonyo gushika ku genekerezo rya mbere Kigarama, mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Diyoseze do Bujumbura akaburungu BI, akabagizwe n'ingingo zikurikira. Ecclesia Katolika ku isi yose yaratanguye igihe c'ubushikiro ku munsi w'Imana genekerezo rya mbere Kigarama. Umuryango w'abasaserdoti b'abamisiyonari ba Afrika barasozereye umwaka wa yubile y'imyaka 150. Ababikira b'umugabekazi wa Afrika nabo bugurura umwaka wa yubile y'imyaka 150. Inama idasanzwe y'abahurikiye mu rwego rw'inama nkuru ya paruwasi yitiriwe Mikayeli Mweranda yarakoranye ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere Kigarama. Aya n'ayandi ni mukanya Odvade Kaze niwagira yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Duhera no makuru ku makuru ya yubile. Umuryango w'abasaserdoti b'abamisiyonari ba Afrika barasozera umwaka wa yubile y'imyaka 150. Ababikira b'umugabekazi wa Afrika nabo bugurura umwaka wa yubile y'imyaka 150 hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere Kigarama muri paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda iri mu Buyenzi. Ni inkuru ya Alexis niyo nkuru. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'inkuka y'imisa yaherejwe kuri uyu w'Imana w'igenekerezo rya mbere Kigarama isaha 9:30 kuri paruwase yitiriwe Umweranda Augustino na nyene cyubahiro Musenyeri Gervase Banshimiye ubusa afadikanije na ninararibonye Musenyeri Kaburungu Chancellorasi wo muri Diyoseze ya Ngozi hamwe n'abandi basaserdoti bahurikiye muri uwo muryango. N'abandi basaserdoti bari baje kubatera iryo teka baje bava mu maparuwase atandukanye. Hakaba harimwo ababikira bari muri uwo muryango hamwe n'abandi babikira bari baje bava mu yandi maparuwase baje kwifadikanya nabo kuri uwo munsi mukuru. Muri iyo nkuko y'imisa bakaba bari fadikanije n'aba orthodoxe Munyigisho umwepiskopi yahereje ishengero ryaraho mu ngoro y'Imana akaba yarababwiye icyatumye abo basaserdoti b'abamisiyonari ba Afrika baza kumenyesha ijambo ry'Imana abarundi tumwumvirize. Baje bitaba kakamo dusanga mu nkuru nziza, akamo wa mwami w'abami Yezu yateye abigishwa biwe igihe yababwira ati kw'isi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose, uzokwemera akabatizwa azorokoka. Ako niko kamo kabashikuye kabashikana ngaha kugira ngo bubahe kandi bubahirize iryo tegeko Yezu Kristo umwami wacu yari yasize abahaye. Baje rero batuzaniye inkuru nziza y'urukiza kugira ngo dushobore kurokoka. Akaba yasozereye iyo nyigisho ashimira uwo muryango w'abasaserdoti b'abamisiyonari ba Afrika ku vyiza bagiriye Uburundi n'abarundi. Kaba twaregereye Jean Bosco Ntebiwayo asanzwe arongoye uwo muryango w'abapatiri b'abamisiyonari ba Afrika no mu Burundi, akaba yaratubwiye icyatumye Kardinal Ravigeri atanguza uwo muryango kugira ngo bashobore kumenyesha ijambo ry'Imana hano mu bihugu vya Afrika. Imana yakunze abantu bose ikabaremana agato kayo, yakunda Afrika gusa nahita kuri uwo muvyeyi yarasanzwe Kardinal Ravigeri aho haruguru muri Alger mu gihugu ca Algeria mu 1858 kugira ngo yubahuke avuga ijambo abandi bari batinye, avugire Afrika, agwanire gateka ka Afrika, amene umusike aza kumenyesha inkuru nziza, atwize gukundana, atwize ko turi bene umugabo umwe bene Imana kandi aturage ko abatumwa. Iryo ragirire gidasanzwe cyane kuri twebwe Abarundi kuri uyu munsi duhimbaje iyubile idasanzwe ni n'ubutumwa twiyubura kugira ngo ntiduharure imyaka tumaze gusa turabe ico twayimazemo n'ico duteza kumarira abandi kugira inkuru nziza twaronse itugira ibiraro bizotuma n'abandi bamenye inkuru nziza kugira ubwami bw'Imana bubandanye busasagara mu bayo aho wari kw'isi yose. Nkabibutsa ko uwo muryango w'abapatiri b'abamisiyonari ba Afrika bamaze imyaka 121 bamenyesha ijambo ry'Imana hano mu gihugu cy'u Burundi. Alexis niyo nkuru paruwase Saint Augustin ku bwa Sedicom. Mu gisata cyo kwemera Ecclesia Katolika ku isi yose
yose yaratanguye igihe c'ubushikiro kuva ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere Kigarama. Patiri Olivier Ndayisaba aratubwira amamuko y'ico gihe n'ic'ubushikiro gisigura. Catanguye kwibonekeza mu kinjana ca gatanu ahantu hitwa Tours mu Bufaransa, aho umwepiskopi waho w'ico gihe yashinze ko guhera itariki 11 z'ukwi 11 ku munsi mukuru wa Martino Mweranda w'Itours gushika ku Noel abantu bo kwisonzesha gatatu mu ndwi. Nico gituma muri ico gihe bayita ikarema ya Martino Mweranda. Haheze imyaka itari mike Eklezia Gatolika yahavuye ishinga ko igihe c'ubushikiro gitangura ku ndwi igira kane uharuye usubira inyuma uhereye ku munsi mukuru wa Noel. Umugirwa ukwisonzesha no kwibabaza biranga igihe c'ikarema byarahavuye inyuma y'inama nkuru ya Vatikano ya kabiri. None ico gihe c'ubushikiro gifise insiguri yihe? Ni gihe c'umwizero no kurindira mu kanyamuneza. Kitwibutsa imyaka igihugu c'Imana arico Israeli camaze kirindiriye Mesiya, aho cari mu maganya giterwa n'ibihugu bigitwaza umukazo. Ubushikiro ni jambo ry'ikirundi rivuye mu rivuga gushika, rivuye mu kilatini adventus gisigura maza ugushika. N'imbere yuko Yezu Kristo aza kwisi mu gihugu, iyo biteze umuntu mukuru baritegura bagakora mabarabara, bagasibura ahasivye, bakaringaniza neza ahantu aza guca ekanahashikira. Ubushikiro rero ni igihe ciza kitwibutsa kwama tugavye twiteze umukama, twibuka ivuka ryiwe ku munsi wa Noel, na cane cane twitega ukugaruka kwiwe mu buninahazwa. Ibara rya liturujia riranga ubushikiro ni ibara ry'umuyugubwe. Muri ico gihe dusubira kuririmba Gloria izosubira gusamirana ku mugoroba w'umunsi urongora umunsi mukuru wa Noel. Ariko mu gusanganira inkuru nziza turaririmba Alleluia, dusanzwe tuzi ko tuyisonzesha mu gihe c'ikarema gusa. Arongera kandi agatumirira abakristo kurindirana kanyamuneza umukama, kwitegura no gukomeza urukundo, bakaremesha amahoro, bakongera bakama bagavye kuko batazi umunsi n'isaha. Abakristo batumiriwe kurindirana umwizero umukama, bakagira kanyamuneza kaho Imana yo nyene yaje kuturamutsa, ikaramutsa igihugu cayo, maze mu mahindaguye y'isi bakama bashiza amizero yabo mu mukama, Imana nzima yo soko ry'ubuzima y'amahoro n'akanyamuneza. Jambo wa data ariwe Mesiya yazanye urukundo n'umuvukano mu bantu. Abakristo rero barahamagariwe kwitegura mu gukomeza urukundo no gushigikirana na bene wabo, bagasubiza hamwe n'Imana, bakaremesha amahoro kuko Imana yavyagije ku isi kubw'umwana wayo yadupfiriye ku musaraba. Bo kwitegura kandi mu kwama bagavye biteze uguhindukira k'umucunguzi wacu Yezu Kristo, kuko tutazi umunsi n'isaha azogarukira. Ngo mu gutegura igiteramo c'indirimbo n'intambo baba bashaka guhimbaza neza umunsi mukuru wa Kristo Mwami, bakongera bakakira icese abanyeshuri bashasha. Barihaye kandi hangiro ryo kumenyesha inkuru nziza biciye mu ntambo, inkino, imvyino n'ibindi. Bikaba vyashikirijwe na Musa Nkuzimana ari mu bateguye igiteramo cabaye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 23 Munyonyo ku ishuri ry'abamenyeshamana ry'Imutumba. Idonido na Gervais Miburo. Uwo wari umurisho w'ingoma w'abatembo b'abanyeshuri biga mu ishuri nderabimenyeshamana CFCD Mutumba mu gitaramo batunganije mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru wa Kristo Mwami, ku civugo ngo nimwamiza agatima ku vy'ijuru mureke kumira ku vy'isi. Kikaba cabereye mu nyubakwa z'iryo shure kuri wa gatandatu igenekerezo rya 23 Munyonyo. Ico gitaramo cari citabwe n'abantu isinzi, harimwo Patiri Veniste Niyontore asanzwe ari umuyobozi w'iryo shure, Patiri Reno Sixte ajejwe ubutumwa bw'imihari n'imigwi muri paruwase Umushaho Taciyoye wa Bikira Mariya y'Imutumba. Abarezi bo kuri iryo shure, abanyeshuri biga ku ishure ry'imyuga ya ETG Mutumba naryo nyene rikaba ryegukira Eklezia Katolika, eka n'abandi bavuye mu mico itandukanye ya paruwase Mutumba. Musa Nkuzimana umukuru w'umugwi watunganije ico giteramo avuga ko bagiteguye kugira ngo bakire icese bagenzi babo bashasha biga mu mwaka wa mbere. Nitumwumvirize. Twaganyisho mu CFCD dufise akanyamuneza kadasanzwe mu ntumbero yo guhimbaza neza uwo munsi mukuru wa Kristo Mwami. Abanyeshuri twatunganije igiteramo kidasanzwe cyo kuwitegurira neza. Nico gituma kino giteramo cy'uno munsi si rya mbere gikozwe ngaha muri CFCD. Kuva CFCD itanguye uwo muco wamye uriho wo gutunganya igiteramo nk'iki cyo kwitegurira neza umunsi mukuru wa Kristo Mwami no kwakira abanyeshuri bashasha baba baje ngaha muri CFCD. Abandanya avuga ko yari n'intumbero yo gutanga ubutumwa ku bakristo b'Imutumba ngo barashirizeho kurondera umukama, ha kuyihambirira ku kurondera amatungo. N'ubu nitumwumvirize. Uno munsi turatunganya uno munsi mukuru kugira ngo dutange inyigisho ku bantu tubana ngaha Imutumba.
twari dufise civugo nyamukuru kivuga ngo nimwamize agatima ku vy'ijuru mureke kumira ku vyo ngaha kw'isi. Twatoye iyo teme twisunze ubuzima tubayemo ngaha i Mutumba, nubwo tuva mu madiyoseze atandukanye tuba umwanya muremure ngaha i Mutumba. Rero twarabonye ko abanyamutumba biruka n'ivyo ngaha kw'isi umwanya muremure, ugasanga ivyo kurondera ivy'ijuru babishize ku ruhande bakitwarika ivyo ngaha kw'isi. Ku bw'abo banyeshure ngo nihangiro bihaye ryo kumenyesha inkuru nziza ya Yesu Kristo babicishije mu nkino, amareresi, intambo, ngo nakare niko karanga k'abarundi. Reka na Patiri Veniste yashimiye cane abo banyeshure batunganije ico giteramo, ndetse n'abitavye bose akabasaba ko impanuro bahumviye bozishira ku muzirikanyi, na cane cane ugwaruka. Nawe nyene tumutege yompi. Navyiboneye ingene urugwaruka kerebutse rwadufashije guteramira Kristo umwami guca duhimbaza ku munsi w'ejo. Murabona yuko arabamenyesha amana bagezweho. None rero turabakengurukiye, dukenguruka ku nyigisho yari mu gikino mwaduhaye, tureke kwihambirira ku vy'isi. Ivyo vy'isi riho bidufashe guhurumbira ibizokwama. Neri Yanje nshimira Imana, umwe mu bari muri ico giteramo, yashimye cane inyigisho yahakuye. Kubwiwe ngo nimbwire gito ciwanje ico uwundi cumvireho. Mwomenya ko ico giteramo casozerewe n'umuhezagiro watanzwe na Patiri Veniste Niyontore, umuyobozi w'iryo shure mu kigo c'ishure ndirabamenyeshamana CFCD Mutumba Gerevazi Miburo ku bwa Sedikome. Muradutunga kuri amajwi atumvikana neza. Amakuru yacu arabandanya mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene imibano rukristo yotera imbere. Inama idasanzwe y'abahurikiye mu rwego rw'inama nkuru ya Paruwasi Mikayeli Mweranda yarakoranye ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere Kigarama, irongowe na Patiri mukuru wa Paruwase. Iyo nama ikaba yatumiwemwo n'abahurikiye mu rwego mpuzamihari, abakuru b'imihari n'imigwi, abaserukira imibano rukristo n'abaserukira imiryango y'abihebeye Imana barangurira ubutumwa bwabo muri iyo Paruwase. Ni inkuru ya Claver Kayoya. Abari bitavye iyo nama baragiye barahererekanya ibibazo ibi na biriya kugira ngo bigire hamwe ingene imibano yotera imbere, kuko ariyo shimikiro ya Eklezia. Usanzwe aserukira imibano Yohani Mbonimpa yarafashe ijambo, reka tumutege yombi. Basana babigarukako ko bogira umunsi umwe wo guhurirako, ko ku munsi wa gatandatu naho nyene babona yuko bigoye. Ico yamaze kukivuga turayigarukako. Ikindi ni iciyumviro cavuye mu vyiyumviro c'icegeranyo ca mbere twagira inama, nko mu mbuga z'imisa canke mu zindi nyigisho bogira urutonde rw'ingene boja baracishamwo inyigisho gatoya ari mu mbuga y'imisa, bakaja barasigura ivyerekeye imibano y'Ukristo. Kuko n'abatari muri paruwasi ya Saint Michel baza gusengera muri Saint Michel nabo nyene barakeneye ko mu mubano w'Ukristo wabo. Natwe abasengera ngaho iwacu dusangire imibano, ari mw'irohero, ari hehe, bari hafi, bose bakumva yuko umunsi w'imibano n'ukuri nta kindi kintu cyose kirakurangwa muri paruwasi. Mu nyuma zaho Patiri mukuru yarafashe ijambo arishura ku bibazo ibi na biriya byari vyagiye birabazwa, gutyo barigira hamwe ingene muri paruwasi Mikayeli Mweranda hoza haraba umunsi uhuza ibikorwa by'inama y'imibano rukristo bahuriye ku paruwasi, maze mu uwo mwanya mwiza ibindi bikorwa bikabanza kubangira. Reka tumutege yombi. Ibikuru bikuru byavuzwe kandi turabibona no mu cegeranyo cyashikirijwe. Twese turahuriza ko imibano rukristo ari ngombwa, turabona akamaro kayo. Ubutumwa imibano rukristo twiga gushasha ingene twobuvyura n'ingene kandi twotanguza n'iyindi mibano mishasha kari hasanzwe. Ibyo rero birashoboka. None rero bavukanye byo mushikirije jewe navyumvise bibinyerekeye canke ibyifuzo mufise no gukomeza ubutumwa bw'imibano rukristo. Hari n'abavuze bati nta munyamuhari, nta munyamugwi n'umwe yokora ubutumwa mu paruwase atari mu mubano rukristo. Nico gituma n'izo ntonde pozisaba kandi tuzisabye kugira ngo dutunganirize n'ingoga, hanyuma n'ubwo butumwa duheze ubutanguza kese mu mihari n'imigwi bumve ko bibaraba. Iyo nama yagiye gusozerwa igihe c'isa 5:30 ku nkuka y'imisa yahererejwe mu ico kibanza nyene c'amanama. Claver Kayoya, Paruwasi Mikayeli Mweranda ku bwa Sedikome. Tukiri mu makuru y'imibano nyene, umubano witiriwe umweranda anuarite urangurira ubutumwa muri Paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda kuri w'Imana igenekerezo rya mbere Kigarama waruramukanya akanyamuneza aho wari ukwije imyaka 21 umaze urangurira ubutumwa muri iyo paruwasi. Ni inkuru ya Alexis Niyonkuru. Ibirori by'uwo munsi mukuru bikaba byatangujwe n'inkuka y'imisa yaherejwe isaha 2:30. Inyuma y'inkuka y'imisa ibirori by'ukwije
kubona uwo muvunyi bikaba vyaciye bibandaniriza mu nyubakwa ya paruwase iri kw'ishure shingiro rya Foriyami. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka na patiri mukuru w'iyo paruwase hamwe n'abasaseredoti basanzwe barangurana ubutumwa kuri iyo paruwase. Bikaba vyatewe iteka kandi n'umukuru w'inama nkuru ya paruwase, ababikira barangurira ubutumwa kuri iyo paruwase hamwe n'umukuru w'inama mpuzamihari. Tukaba twaregereye Emmanuel asanzwe arongoye uwo mubano, akaba yaratubwiye icatumye bahitamwo iryo zina y'uwo muvunyi wabo Anuarite ico barishimiye. Patiri mukuru ku ijambo yashikirije uwo mubano akaba yabanje kubateza ku ntambwe bagezeko yo gusangira umubano, akaba yabasavye kubandanya batera imbere mu bweranda bwo ku mutima no ku mubiri, akaba yabasavye gufashanya hagati yabo bongere bateze imbere paruwase yabo. Alexis Niyonkuru, paruwase Saint Augustin ku bwa Sedicom. Tuje mu makuru y'ayandi makungu hariya mu gihugu c'Ubudagi mu gisagara ca Aix-la-Chapelle, igisata ca Ecclesia Katolika gihanura mu vyo kumenyesha amakuru Conseil Catholique des Médias mu rurimi rw'igifaransa carigenye imyaka 50 kimaze kivutse. Ico gisata caratumiye mu nama ibindi bisata n'abahinga bo mu mihinga itandukanye yo kw'isi ku magenekerezo ya 28 na 29 Munyonyo, aho barabiye hamwe ikibanza baha abakumirwa mu cigwa bise ukumenyesha amakuru avuye mu bibagiwe kandi avuzwe n'abibagiwe. Muri ivyo vyigwa harabaye inganda 15 kugira abajemwo babashe kunoganza ico cigwa. Abahinga basanzwe bakorana n'abantu bagowe canke bibagiwe barashikirije bongera bahanahana ivyiyumviro ku vyo bamaze gushikako n'ingene babigenza mu bijanye nk'amareresi mu makartier ya Kenya, amaradiyo y'abana, ibinyamakuru vy'abigeme, ugutorera umuti ibibazo vy'abakene, ukugwanira agateka k'umwigeme n'umukenyezi n'ibindi. Karakaryo kandi kuri ico gisata ko kumenyesha abatumire ivyo baranguye mu myaka 50 iheze n'imigambi gifise muri kazoza. Urongoye ico gisata yarerekanye ico yibaza kuri kazoza ku buhinga bwo kumenyesha amakuru mu buzima bw'umuntu no mu mibano y'abantu. Aya makuru tukayakesha Patiri Dieudonné Niyibizi yari muri iyo nama. Nyanubweranda Papa Francisco ari kumwe n'abakristo b'abakongomani barahereje inkuka y'imisa yo guhimbaza umunsi mukuru w'umuhimbazwa Marie Clémentine Anuarite Nengapeta ku munsi w'Imana igenekerezo rya mbere Kigarama mu isengero rikuru ryitiriwe Petero Mweranda. Nyanubweranda Papa Francisco akaba yaratumiriye abakristo b'abakongomani kugururira imitima yabo umukama ari mukuza. Umuzo w'umukama ukaba ari ishingiro ryo kwizigira kwemera ko naho hari bisebuzi muri iyi si hari uruhoza ku Mana yacu. Yarasavye ko umuhimbazwa Anuarite yobasabira ku izina ry'Imana kuvavanura gukoresha ibigwanisho bicira umuriro kugira ngo bashikire kazoza keza kazira kwinubana, bakongera bagahindukirira kuvavanura ubutunzi bugwanira intambara bakimika ubutunzi bugwanira amahoro. Mumenya ko muri iyo nkuka y'imisa hari hitavye abakongomani bangana 1500 bakaba barasabiye amahoro igihugu ca Kongo cane cane mu bice vya Beni na Minembwe aho amahoro yahungabanye. Akabiri ngaha ndangije ko no makuru nkashimira mwebwe mwese mafasha akanya ko kuyetega abiri, nkashimira abagenzi banje bafashe kuyatorokanya. Audrey de Kaze niwe ariko arabashikiriza nkabanda bifurije igihe ciza c'ubushikiro.